Ndabaramukije mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe ruzende ibandanya kubageza amakuru agiye atandukanye abiko aravugwa hirya no hino mu isi ariko cane twibanda ko ariko aradusomera nyine hano mu karere k'ibiyaga bigari na makuru adafise ivumbi rero tugiye kurebera hamwe nonaha aho tugiye kugaruka ku makuru ariko ansumira nonaha nyine amakuru agendanye n'amagara y'ubuzima bwa General Ari Guillaume Bunyoni aho bivugwa yuko amagara yiwe atameze neza nyuma yuko nyine yaraherutse kugarwa mwibohero rikuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi amagara yiwe akaba atameze neza bitewe n'iyicarubozo yagiye akorerwa aho ngo leta y'u Burundi yoba yifuza yuko yopfa nyuma yo kugira amabanga amwe namwe agenda amena ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byatumye ubushinjacyaha mu gihugu cy'u Burundi bumusabira yuko yofungwa ubuzima bwiwe bwose icakora hari abanyepolitike bagiye batandukanye batajya indimi ku buzima bwa General Ari Guillaume Bunyoni aho bavuga yuko mu gihe yoba yishwe cyangwa se agapfa urupfu rudasobanutse nyine ngo leta y'u Burundi irongowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ishobora kuba yozahura n'akaga cyangwa nawe bakaba bohita bamuhitana. Hari amakuru rero ariko adusumira agendanye n'amagara yiwe nyuma yuko amaze iminsi arembye ndetse yari yaravuye no muri iryo bohero agiye kwivuza nyuma bikaza kuvuga ko yoba yaratorotse ariko amakuru dufise atari ivumbi nyine nkuko mu mitsi heze twabibagejejeho twavuganye n'umwe mu bacungera ibohero aherereyemo bavuga yuko nyine yoba yaragarutse icakora bavuga yuko ata muntu n'umwe yemwe nabo mu muryango wiwe bari bemereye kuba bojya kumusura ata muntu n'umwe bemereye kuba yomusura nyuma yo kugenda nyine hamenyekana byinshi bigiye bitandukanye yuko baba bacura umugambi utari mwiza. Nyuma rero y'ibyo yagiye akorerwa gushika none bikaba byoragiye byiteranya n'indwara yiwe biravugwa yuko ubuzima bwiwe bumeze nabi ndetse bugeze habi aho gushika kuri isaha ya none nyine amakuru dufise avuga yuko nyine ngo hoba hatumijwe abaganga nga mu gisagara ca Bujumbura bajejwe kwita ku magara y'abantu mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bo mwitaho nyuma yuko yarakomeje kugenda aremba cane. Turaza kubigera ko mu buryo burambuye aho turaza kugenda turabera hamwe nyine ingene y'uburyo amagara yiwe aheze ndetse tunagaruke ku kababaro aho umukobwa wiwe yongeye kugaragara muri video nyuma y'amakuru yashyizwe ahagaragara n'imiryango igitandukanye itegamiye kuri leta ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi cane imiryango ibishinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu irimo nka Focode yavugaga yuko ikomeje kubangamirwa n'uburyo abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barafatwa ndetse ntibanatinye kuvuga yuko bashatse bawufata neza General Ari Guillaume Bunyoni nyuma yuko nyine nubwo yaguye muri ibyo byose cange ariko arakurikiranwa bavuga yuko nabo ngabo bariko baramukurikirana nyine nabo bashobora kuzohura n'ibibazo bigiye bitandukanye nabo ikindi gihe bakaba bokurikirwa nyine nk'uko amakuru ariko adusomera. Turaza kurebera hamwe kandi uburyo hirya no hino ku isi bimeze uburyo ngaha muri Kongo bizoba byifashe nyuma yuko Perezida wa Angola João Lourenço ageze ngaha mu gihugu ca Kongo akagirana ibiganiro na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hari amakuru dufise rero avuga yuko nyine Perezida Tshisekedi yoba yaciye bugufi ndetse akavuga yuko nyine yemeye gutuza ndetse akaba ashobora no kuzemera kuganira no muri M23 nta gihindutse cakora leta ntiyarabyemeza neza ariko bwana Tshisekedi biravugwa yuko yoba yemeye kuba nyine agiye kubahiriza agahenge kashyizweho mu gihe mu minsi mikeya iheze yavugaga yuko nyine agiye gutangura ibindi bitero bishasha kumuhari M23 mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba iyo wivuna. Hagati aho kandi turagaruka kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho yaje kugenda agira byinshi ashimangira aho yavuze yuko ubu ngubu Kongo ngira imitekana mu gihe nyine bari mu bihe byo kubahiriza agahenge kasabwe na leta yangaho muri Kongo ndetse n'igihugu c'u Rwanda mu nama zirutse kubera i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ikaze mu biganiro byacu bigezweho muri aya masaha hano kuri Burundi News TV niho ushobora kuba woronka amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndakwifuriza ibihe byiza cane, ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose hirya no hino waba uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye. Ndakwifuriza kumererwa neza waba uri mu bisagara bigiye bitandukanye mu makomine agiye atandukanye
mu kazi kose urimo urakora ndakwifuriza guhirwa mu byo urimo ugerageza byose. Abadukurikira kandi muri mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afrika, ndabizi muri benshi abari mu bihugu by'abaturanyi ngaho mu Rwanda, muri Congo, muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi hose za Zambia, Afrika y'Epfo, mwese turabahaye mwiriwe mu biganiro byacu. Abadukurikira bari hirya no hino ku isi ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ku isi, tubahaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana. Ari ubugambiro ugeze ngaha kuri ndobonesha kure yacu, byonda ahanditse sabone kugira ngo ucubana natwe mu biganiro byacu bajye bahita bakumenyesha. Ubyonde ari akamenyetso gari kameze nk'inzogera ahagana hirya gato. Reka tuyatangurire ngaha rero mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho gushika none ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Nyuma yuko mu minsi mike yiheze twamaze kuba twomenya amakuru yari kadusumira avuga yuko General Guillaume Bunyoni wahoze ari vice president ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ministre w'intebe akaba n'umuyobozi wa polisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho nyine yamaze gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye. We avuga yuko ahakana, avuga yuko ari ibyatewe n'inzego zijejwe iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba yarasabye ko yofunga ubuzima bwe bwose. Mu mitsi yeze nyine twavugaga ku makuru yuko yoba yaratorotse, ariko kandi bamwe mu bacungera ibohero rikuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakavuga yuko yabandanyije kuba yogaruka. Ubu ngubu amakuru dufise nyuma yuko hari hashyizweho itegeko rivuga yuko ata muntu n'umwe ufise uburenganzira nyine ubwo kuba yamusura. Ubu noneho nyine bivuga ko amagara yiwe ameze nabi cyane. Uyu mugabo n'ubundi wari wavuye angaho muri Yongereza agiye kwivuriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura nyine mu bitaro bya Kira, ariko kandi nyine bikaza kurangira atorotse, aho yaje kugenda afatwa akagarurwa mu ibohera. Ariko mbere yo kugarurwamo, amakuru dufise adafise ivumbi nuko yabanje kuba yokorerwa iyicarubozo ku buryo gushika none nyine ngo atabasha no kuba yo kwiyegura cyangwa iyo kuba yonyeganyega. Ndetse amakuru dufise nuko yaba afungiye mu ibohero rye wenyine, ahantu ha wenyine, bitewe nuko nyine ngo leta y'u Burundi yifuza yuko yozajya akorerwa iyicarubozo ata wundi muntu ureba, ndetse mpaka ashizemo umwuka. Bivugwa yuko rero ngo General Neva ndetse n'abandi bayobozi bamwe na bamwe batifuza yuko General Guillaume Bunyoni yozosohoka mu ibohero ari muzima, bakabifuza yuko bozosohoramo ikiziga kiwe, dore yuko bavuga ko aramutse yongeye gusohoka cyangwa se nyine aramutse agiye nyine agiye ari muzima, ngo igihugu coba gihuye n'akaga gakomeye cyane. General Neva avuga yuko nyine ngo General Guillaume Bunyoni ashobora kwigisha imico yiwe abandi banyagihugu, maze igihugu cy'u Burundi kigaca cyuzura incafuzo nyine mbi zigendanye na politike ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru dufise atari ivumbi dukesha bamwe mu bamenyesha makuru bacu nyine bari ngaho mu gisagara caho ngaho nyine yo bafungiye, bavuga yuko babandanyije kuganira n'umwe mu bacungera iryo bohero, maze ababwira yuko nyine ngo ubuzima bwa General Guillaume Bunyoni bwongeye gusubira habi cyane, bitewe n'uburyo ariko ari arafatwa nyine muri iyi misi. Uyu mucungera Iyongereza nyine ntogo yashimye yuko amazina yiwe twatangaza kubigendanye n'umutekano wiwe. Yavuze yuko rero ubu ngubu hari umwe mu bajejwe amagara y'abantu, umuganga ukomeye cyane ngaha mu bitaro bya Kira, waje kuba yomwitaho ngaho mu ibohero, aho batifuza yuko iyo kongera kugaragara hanze, bitewe n'uburyo nyine ngo yoba yarakubaguwe, yaba yarakubiswe cyangwa yaba yarahuye n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ibyo bibazo byose General Guillaume Bunyoni rero ahuye nabyo mu gihe asanzwe anafise uburwayi bukomeye cyane bw'umutima, ndetse gushika none bikaba bivugwa yuko isaha no ku isaha ashobora kuba yopfa. Icakora mu rwego rwo kugira ngo rero nyine ngo hatazagira umuntu uvuga yuko bikozwe na leta ya Gitega, bakaba barimo bagerageza kuba bumwitaho kugira ngo azapfe, bavuga yuko ari iyo ngwara y'idiyabete ibashije kuba yomuhotora. Bamwe rero mu batavuga rumwe na leta n'imiryango igiye itandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda yamiriza, ivuga yuko nyine ibintu biriko bikogwa ku magara ya General Guillaume Bunyoni ari amahano ndetse ari akamaramaza.
umuryango nka Focode rero uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngaha mu Burundi uvuga yuko ukomeje kugenda wakira amakuru nyene agendanye n'ubuzima bwiwe nubwo ata muntu numwe wemerewe kuba yomugeraho. Bavuga yuko rero usibye ibyabaye ku mukobwa wiwe wa General IGM Bunyoni wagiye gusura papa wiwe mu misi iheze agasabwa gukuramwo impuzu zose kugira ngo abashe kuba yosakwa, ariko kandi tukaza kubandanya kumenya yuko nyine vyakozwe n'abashinjwe umutekano ngo kuri iryo bohero nyuma yuko bamusabye ibintu bidashoboka mu rwego rwo kugira ngo bamuce intege nyine abashe kuba yota, kuko icyo gihe yari yaratorotse iryo bohero nabo nyine batifuza yuko abanyagihugu bose babimenya. Ubu noneho yaje kugenda avuga yuko noneho batanguye kugenda harimo n'abapolisi ico gihe bamwatse iruswa y'igitsina mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yareba papa wiwe. Ico gihe rero uyu mukobwa yavuze yuko ngo yabandanyije kubihorera ajya kubaza n'abandi bayobozi bakuru haba umuyobozi mukuru w'iryo bohero, umuyobozi wa polisi mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi, ariko ngo bose bamubwira yuko ibyo bamutegetse byo kuvanamo impuzu ari byo. Umuryango wa Focode rero uratangaza yuko ukomeje kubangamirwa nyene n'uburyo abanyagihugu bariko barafatwa, ndetse bibutsa General Neva n'abandi bafatanyije kurongora icyo gihugu yuko ibiriko biraba kuri General Guillaume Bunyoni nabo ubwabo bishobora kuzabahindukirana nyine mu misi iri imbere. Bakavuga yuko nyine umuntu yokabaye afatwa nk'uwundi, apana ibyo kuvuga ngo umuntu nyine ni imbohe canke afise ikindi kibazo ku buryo wopfa umufata uko abonye muri rusange. Kuri bo rero bafite icyizere yuko ashobora kuzafungurwa cyangwa ashobora kuzarekurwa, icakora ntibavuga nyine uburyo bishobora kuzokorwamo cyangwa se impamvu ashobora kuzofungurwa, mu gihe leta y'ico gihugu nyine ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi ivuga yuko idashobora n'ubundi kuba yokomeza kugerageza n'ubundi guhangana n'abanyepolitiki bagiye batandukanye, ivuga yuko izajya ibabika mwibohero nyine nk'uko biriko bigaragara. Mu gihugu ca Kongo nyuma y'ikiganiro cyihariye hagati ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na Perezida Joao Lourenço urongoye igihugu ca Angola cabaye kuwa mbere nimugoroba, abashinzwe ububanyi n'amahanga rero b'ivyo bihugu batangaje ko ibintu birimo kugenda neza cyane mu gahenge kumvikanyweho hagati y'u Rwanda ndetse n'ico gihugu cya Kongo. Perezida Lourenço kandi yagiye i Kinshasa hari kuwa mbere nyuma yuko yari mu Rwanda ku Cumweru mu muhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame, aho mu ijambo rye Kagame yashimiye Lourenço umuhate we mu gushakira amahoro akarere, ndetse bakagirana ikiganiro bwite nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bizwi nka Village Urugwiro. Mu mpera z'ukwezi guheze i Rwanda mu gihugu ca Angola, u Rwanda na RDC byumvikanye agahenge guhagarika nyine ingwano ku macimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, kubahiriza itariki katanguye kubahirizwa ku itariki zine Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2024. Nyuma yo guhura rero kwa Lourenço ndetse na Tshisekedi, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Tete Antonio wa Angola ndetse na mugenzi wiwe Therese Kayikwamba wa RDC bavuze ko abategetsi bombi bishimiye gutangira kwa gahenge uretse ibikorwa bito bikarengaho nyine byagiye biraboneka nyuma yuko katanguye kugenda kemezwa, ndetse bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye nyine barimo nka M23 bavuze yuko badashobora kuba bo kubahiriza ibyako gahenge nyine mu gihe ubwabo batigeze baba mu bafashe icyo cemezo. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru, Kayikwamba yagize ati mu by'ukuri tugeze ahashimishije ahagahenge kari ku rugero runini cyane kubahirizwa, rero turakomeza aho kuko n'ubundi agahenge gatuma habaho uburyo bwiza bwo kujya mu bibazo nyakuri ndetse no kuba byokemukwa. Kayikamba yongeyeho kandi ko Perezida Tshisekedi yasubiriyemo mugenzi wiwe ko leta ya Kongo ihari byuzuye kugira ngo yitabire intambwe zose zizakurikiraho n'inzira y'amahoro ya Rwanda irimo kuyoborwa na Perezida Joao Lourenço nyine asanzwe arongoye ico gihugu ca Angola. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio yibukije ko ari urwego rwashyizweho rwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge kandi ruzongererwa imbaraga kugira ngo rubashe kuzuza neza inshingano zago
muri rusange. Leta ya Kinshasa ishinza ya Kigali ko ariyo nyine iri inyuma y'inyeshyamba za M23 ubungubu zimaze gufata igice kinini cyane cy'intara Kivu y'Amajyaruguru, imwe muri 26 zigize ico gihugu ca Kongo. Ku cyumweru ku itariki 4 Kanama, mbere y'amasaha ngo agahenge kumvikanweho kubahirizwa, umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Ishasha uri ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu ca Uganda. Nyuma y'iminsi mike M23 yafashe n'agace ka Nyagakoma rero kari mu nkengero z'ikiyaga cya Rwicanzige Lake Edward, naho hafi y'umupaka w'ico gihugu ca Uganda. Ubwo aheruka kubazwa rero na France 24 niba u Rwanda rufite ingabo muri RDC cyangwa muri Congo zifasha M23, Perezida Paul Kagame ntiyabyemeje cyangwa ngo abihakane. Yasubiriyemo ko u Rwanda rufata ingamba zose zishoboka kukurinda umutekano wago ndetse n'abanyagihugu biwe nyine. Umutwe wa M23 uvuga yuko udafashwa rero n'u Rwanda, ko ugwana ku bwawo kandi watangaje ko amasezerano y'agahenge ya Rwanda atawureba, ahubwo nyine areba gusa abayasinye. Intambara imaze imyaka irenga 2 rero y'ubuye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa yatumye abantu ibihumbi amagana nyine bava mu byabo barahunga, nk'uko bivugwa na ONU ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara, iby'aka gahenge biriko bigenda bivugwa bishobora kuza gutuma bimwe mu bihano byari byarafatiwe bamwe mu bayobozi ba M23 cyane cyane abaherutse gukatirwa ibihano by'urupfu mu rubanza batari banarimo, dore yuko nyine inzego zijejwe iperereza nga muri Kongo zitigeze zibata muri yombi, bishobora kuba byoza kugwaho nyine mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gusigasira ibigendanye n'ako gahenge nyine, nk'uko amakuru akomeza kugenda n'ubundi abivuga. Nk'uko amakuru dufise kandi ariko atugeraho, Putin yaciye amarenga yuko agiye kwihorera kuri Ukraine. Amerika igaragaza ko ari iterabwoba, nk'uko biriko bigaragara nyine mu magambo ya Perezida Vladimir Putin. Leta zunze ubumwe za Amerika isanga amajambo ya Vladimir Putin akomeza kuvuga yo kwikiza Ukraine ko ari nko kwikirigita agaseka nyine. Amerika yatangaje ibingibi nyuma yuko Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu cy'u Burusiya akoranyije inama ya gisirikare yo kwigiramo nyine uko yogaba ibitero bishasha ku gihugu ca Ukraine, dore yuko Ukraine imaze gutangaza neza yuko ibiri kiragenda nzura kilometero kare zishika ku 1000 imbere mu gihugu cy'u Burusiya. Perezida Vladimir Putin akaba yarasabye rero abasirikare biwe kukaba ibitero bikomeye cyane ndetse bagakura umwanzi ku butaka bwabo. Muri iyi nama Perezida Vladimir Putin rero yabwiye igisirikare kiwe ko bagomba guhashya umwanzi bakamukura ku butaka bw'u Burusiya ku kiguzi bizasaba icarico cose. Amerika ikimara kumva rero aya majambo yavuze ko nta kidasanzwe Putin yatangaje, kuko amajambo y'iterabwoba ngo kuri we n'ubundi ni bisanzwe kandi aramenyerewe cyane. Ni mu gihe ingabo za Ukraine zimaze iminsi ishika kuri 6 zigabye mu Burusiya igitero cakuye abaturage bashika ku bihumbi ijana kuri miliyoni ku bihumbi 112 mu byabo, bakaba baravuye mu byabo ndetse nyine abandi bashika ku bihumbi 590 bategujwe ko igihe ico arico cose bagomba kuba bohungishwa. Muri iyi minsi ishika kuri 6 rero ingabo za Ukraine zimaze kugenda ibirometero bishika kuri 30 ku butaka bw'u Burusiya kugeza ubwo byateye igihunga igihugu cy'u Burusiya. Ndetse gushika none nyine amakuru dufise nuko ubu noneho kilometero kare zishika ku 1000 arizo zimaze kugenda zigarurirwa n'iki gisirikare cya Perezida Vladimir Zelensky usanzwe arongoye igihugu ca Ukraine, wavuze yuko arimo arakora ibishoboka byose.
nk'uko kandi abasa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hari abandi basirikare ndetse n'abandi bo muri Wazalendo nabo muri FDLR babashije kuba bofatirwa mu mukwabo wari uriko urabera ngaha mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma rero hamaze imisi havugwa imikwabo igiye itandukanye, cane cane imikwabo imiragerageza gusukura uyu mujyi wa Goma nk'uko vyemejwe mu nama zagiye ziba mu bihe bigiye bitandukanye zikozwe n'abategetsi bagiye batandukanye, haba guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na komiseri w'umujyi wa Goma Faustin. Bavuga yuko bagomba kuzagerageza mu guca akajagari ndetse no kugerageza guhangana n'iterabwoba rikomeza kugenda ryibasira ico gihugu. Bavuga yuko rero n'ubundi bamaze gufata bamwe mu basirikare ba FARDC, Abazalendo ndetse n'aba FDLR bakomeje kugerageza kugaba ibitero nga mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma usanzwe utuwemo n'abashika kuri miliyoni 3, hakiyongeraho n'abandi bantu benshi bawuhungiyemo nyine ubwo bavaga mu bice bigiye bitandukanye byariko biraberamo ingwano ngaho mu gihugu ca Kongo nyine mu ntara zigiye zitandukanye, ndetse gushika none amakuru dufise akaba avuga yuko nyine abantu buba bariyongereye ku kigero kinini cane. Uyu mujyi rero ukomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke cane, aho abantu bakomeza kugenda baricwa umunsi ku munsi, abandi bakambugwa ibyabo, abandi bagasahugwa, ndetse abasirikare benshi bamwe na bamwe nabo ubwabo bagenda bicwa, ndetse gushika none rero mu bafashwe harimo n'abajejwe kugenda bakora amabi agiye atandukanye, harimo no kwica abantu ndetse no gukomeza bagenda bagirirwa nabi nyine. Uyu mujyi wa Goma kandi uriko uraberamo ibibazo bigiye bitandukanye bingana gutya, mu gihe kandi by'umwihariko amakuru dufise agaragaza neza yuko uyu mujyi waba ubarizwamo abashinzwe umutekano benshi cyane muri kino gihugu, cane cane zimwe mu ngabo zaturutse hirya no hino ku isi zisanzwe ziracungera umutekano muri ico gihugu muri rusange. Harimo ingabo zaturutse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, harimo abaturutse muri SADC, cane cane abaturutse muri Tanzania, Afrika y'Epfo ndetse na Malawi. Ingabo zidasanzwe zibarizwa mu mutwe usanzwe w'abarinda abayobozi bakuru muri Kongo, Abazalendo ndetse n'aba FDLR. Abo bofashwe rero by'umwihariko barimwe abasirikare bagiye batandukanye basanzwe banagwana ingwano ngaho muri Kongo, ariko cane cane bakaba bari bafise intwaro ndetse n'imbunda, bigaragara yuko atakazi bafise mu gitegeko ryanga muri Kongo nyine ryamaze kwemeza neza yuko umuntu wese uzoja arafatirwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, cane cane ibikorwa by'iterabwoba azoja ahura n'akaga gakomeye cane, ndetse icyo gihe igihano cy'urupfu kizajya kiba cyamaze kuba cyo musatira. Igihano cy'urupfu rero cy'ubwo cyoshyizweho ngaha mu gihugu ca Kongo, ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango igiye itandukanye ikomeje kugenda irabyamaganira kure, ndetse ikavuga yuko ibyo byose biriko biba ndetse n'ibyo byose biriko bitangazwa n'ibihano by'urupfu biriko birahabwa bishobora kuzatuma n'ubundi icyo gisirikare ca Kongo kidashobora kuzibaka ngo kigere kure. Amakuru dufise rero atari ivumbi nuko Tshisekedi yoba ari gushaka abandi basirikare bakomeye hirya no hino ku isi ngo bagomba kuza gutanga imyitozo ku gisirikare ciwe mu rwego rwo kugira ngo kizabashe kuba cyo kwivuna umwanzi. Ni mu gihe abanyagihugu badatinya kuvuga yuko Kongo yahubutse ndetse izanicuza nyuma yo kwemera gusenya umuhari wa FDLR. FDLR rero ni umuhari ukomeje kugenda na ufatanya n'ingabo za Kongo mu kugerageza guhangana n'umuhari M23. Icakora nubwo bafatanya birasa naho atakintu na kimwe bihindura. Abanyagihugu rero bavuga yuko inama zimaze iminsi zibera i Rwanda mu gihugu ca Angola, nubwo bazitabiriye nyine Kongo itari yarakabaye kuba yo kwemera ibigendanye no gusenya uwo muhari, mu gihe uyu muhari nyine bivuga ko waba ufatiye runini cyangwa wafite ijambo rinini ngaha mu gihugu ca Kongo. Uyu muhari rero uhereye mu myaka yashize bakomeje kugenda barafatanya. Uyu muhari kandi ukaba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ukaba uvuga yuko igihe kimwe ushobora kuzotaha mu Rwanda. Icyakora bamwe mu bagerageza kuva muri ayo mashamba cyangwa gutoroka bavuga yuko bakimara kugera mu Rwanda bakabona uburyo u Rwanda rwubatse n'uburyo rwiyubatse mu myaka mike yiheze, ndetse n'uburyo inzego z'umutekano zago zimeze n'ubundi nyine, ngo bahita babona yuko ibyo bagenzi babo barimo ngaho muri ibyo bihugu no muri ayo mashamba ari ugukora ubutsa atahantu na hamwe bashobora kuba bomenera.
mu myaka ishize rero nine n'abagerageje kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda benshi barishwe abandi barafatwa barafungwa, ibikomeje kugaragaza neza yuko ubu noneho uko iminsi igenda ishira nta muntu n'umwe ushobora kuzagerageza kuba yo kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Ndabashimiye mwese, dusubire mu masaha ari imbere.